ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikiye imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabandanya kubashikiriza inkuru zijanye niwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi, Generali Arengiyome Bunyoni. Ibintu ntibyoba byoroshe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Darirene Bunyoni ahejeje gutangaza ibintu bikomeye cyane ku bihanganje biri mu mugambwe CNDD-FDD. Ibintu birabandanya kuba bibi cyane rwose. Darirene Bunyoni avuze ko nibaramuka bapfunze ise azamena amabanga yose ya G6, ni ukuvuga bya bihanganje bitandatu byatanguye kurongora igihugu cacu c'u Burundi. Ubu hakaba hasigaye ibihangange bitatu gusa, aribo Generali Arengiyome Bunyoni, Generali Ntigurirwa Silas na Generali Evariste Ndayishimiye. Twabateguriye rero byinshi bijanye no kuri iyo nkuru twari tumaze kubashikiriza. Ico usabwa nta kindi no guconda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza, kugira ngo ko ducijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Bunyoni na Ndayishimiye bapfa iki? Naho ikiganiro tuyaje cejo cari cerekeye injyane z'akahise, narabajijwe cane ibijanye n'ifatwa rya Generali Bunyoni. Kimwe mu bibazo nabajijwe cari ico kumenya ico Perezida Ndayishimiye apfa na Generali Bunyoni hamwe n'impamvu nubahutse gutabariza umuryango wa Bunyoni. Inyishu y'ico kibazo yamaze iminota 25. Narerekanye gusharirikana kuri hagati yabo ba generali babiri kuva kera. Naribukije ingene Perezida Nkurunziza yagiye abapangiye ubutegetsi, ariko akabikora yiteze ko ariwe azoza arabunguranya baryanye. Yamenye ko atazoba ahari. Narerekanye kandi ingene bapfa ibyo kugabura amatungo y'igihugu. Generali Evariste Ndayishimiye na Generali Arengiyome Bunyoni bapfa kugabura amatungo y'igihugu. Generali Evariste Ndayishimiye arashaka ko ariwe yikubira amatungo y'igihugu c'u Burundi, ariko akabona ko atashobora kuyikubira Generali Arengiyome Bunyoni akimubereye mu nzira. Ibintu birabandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Generali Arengiyome Bunyoni akavuga ko naramuka apfunzwe nawe azaca ashira amabanga yose hanze ya G6, maze umugambwe CNDD-FDD ugaca ugasambuka, amaze nabo bakajyanwa imbere y'ubutungane. Abasigaye n'abakeba basharirikanye kuva kera kandi bapfa ibyo kugabura amatungo y'igihugu. Imbere y'uko afatwa, Generali Bunyoni yari amaze iminsi atelefona abantu batari bake. Umwe mu bajenerali bavuganye yambwiye ati Bunyoni yari afise agahinda kenshi kuva akuwe. Yavuga ko afise amafaranga akwiye kumubeshaho, akabeshaho neza abiwe. None ntiyumva impamvu Ndayishimiye aguma amusorogogera amutuka ngo niwe yishe ubutunzi bw'igihugu kandi we yitegerereza ataco, ariko aramugoza. Bunyoni aravuga ko mu myaka 18 iheze yaronse amabanga meza cane, ko yaronse amahera menshi yo kumubeshaho. Yavuga ko yakoze urudandaza kandi narwo rwamuhaye amahera menshi yo kumubeshaho neza. Aremera ko hari ayandi mahera yaronse mu nzira zitari nziza, ariko ayo nayo bayagabuye n'abategetsi bo hejuru bose. Bunyoni yabwiye abo baganiriye ko yiteguriye gusubiriza ayo mahera mu gihe yoba agiye guteza imbere igihugu, ariko ntiyemera guha ayo mahera ibindi bisuma. Bamwe bati ikiri mu ntama kiri no mu mpene. Ibintu birabandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Arengiyome Bunyoni arashaka gusubiza amafaranga yatwaye mu buryo butanyuranyije n'amategeko, ariko akabona ko nayasubiza azahita ajya mu minwe ya Evariste Ndayishimiye. Nawe rero ntabikozwa. Ibintu birabandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikinyamakuru kiriho gikorera iperereza giherutse kwerekana urubuga rwa Twitter bavuga ko rwakoreshwa mu kinyegero na Generali Bunyoni, aho yoba yiyise Dr Mukonzi mu majambo yagiye arandikwa n'urwo rubuga
harimwo ayagiriza ubusuma umuryango wa Perezida Ndayishimiye. Agapfindo ka Darirene Bunyoni. Mu kiganiro cy'ejo narerekanye agapfindo gatangaje gaherutse kwandikwa na Darirene Bunyoni, umukobwa wa Generali Bunyoni, abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter. Yanditse ati: "Guhungabanya umutekano w'igihugu, nimureke kuntwenza. Kumbure harageze ko twogurura Porte de Pande ya G6. 6-1 = 5, ahubwo iyo ngira nti 1-6 = 6, ariko kugeza ubu turacari kuri -3. Ni imvugo ifobetse rwose." Umujenerali twaganiriye yambwiye ati burya Darirene yavuze ikintu gikomeye. G6 ni wa murwi wa batandatu bari biharije ubutunzi tukiza ku butegetsi: Nkurunziza, Rajabu, Generali Nshimirimana, Generali Bunyoni, Generali Ndayishimiye na Generali Ntigurirwa. Abo nibo babucumba bagaha uwo bashatse uko bashatse, ubundi bakabugira ubwabo. Hagati yabo hari amabanga menshi cyane. Darirene yerekana ko iyo hageze uwo bakuramwo, abasigaye bose basigara bajegajega. Ati ubu hasigaye 3 gusa batagikomeye nka kera: Ndayishimiye, Silas na Bunyoni. Ashaka kandi kwerekana ko n'iyo Bunyoni yaramuka avuze amabanga y'ako karwi, ibara rizoba riguye, ingorane badashobora kwitura zizoba zitanguye. Ijambo Porte de Pandore riva mu mugani wa kera w'Abagereki, aho bemeza ko ingorane n'ibyago byose byo mu isi byahoze byugaraniye mu kaketa kari gacunzwe n'umugabo. Umunsi umwe umugore wiwe arakugurura, gutyo amagorwa n'ibyago byuzura isi. Hano rero biboneka ko Darirene Bunyoni avuga ko nibaramuka bajanye se mu butungane, nawe azoshira ahabona amabanga azi yerekeye ubusuma bw'abategetsi. Ntazemera kwambikwa ibara wenyine. Kubera iki nabatabarije umuryango wa Generali Bunyoni? Hano narasiguye ingene igikorwa cyo guharanira agateka ka muntu kimeze. Si agateka k'abagenzi bacu, si agateka k'abakunzi bacu, ni agateka kazina muntu. Nimba Bunyoni ari muntu, agateka kwiwe n'umuryango wiwe gategerezwa kubahirizwa. Nta muntu n'umwe aharanira agateka ka muntu by'ukuri yokumva umuryango ugaranywe, yokumva abana babuzwa kuja ku ishuri ngo yumve ari ibintu bisanzwe. Ejo nibapfunga umuryango wa Ndayishimiye canke bakabuza abana ba Ndayishimiye kuja ku ishuri, naho nyine zosemera gutyo nyine nk'uko nabijenje kwa Generali Yarengiyome Bunyoni. Naratabarije byihuse Generali Bunyoni maze kumva yafashwe kugira ntibace bamwica. Ibyo babikora iyo bagira bice umuntu nk'uko babikoze aho bafata Generali Jeremy Ntiranyibagira na Koloneli Edouard Nshimirimana. Twebwe ntiturwanira ko uwufashwe yicwa, turwanira ko uwufashwe yubahirizwa mu gateka kiwe, ko ajanwa mu butungane akisigura, icaha kimwagiriye agahanwa hisunzwe amategeko. Ibyo ntibisigura ko amabi Bunyoni yakoze tuba tuyibagiye. Twifuza ko yabazwa hisunzwe amategeko kandi yubahirijwe mu burenganzira bwiwe. Turabandanya kubatoreza inkuru zijanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi, Generali Yarengiyome Bunyoni, ariko biraboneka ko ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yatanguye abona ibintu byoroshe, ariko birarushaho gukomera uko umunsi igenda ihera. Amagambo ariko arashikirizwa n'umukobwa wa Generali Bunyoni, Darirene Bunyoni, ariko aratera ubwoba umuryango wa Evariste Ndayishimiye, ku buryo babona ko nibaramuka bagize ico bakorera Generali Yarengiyome Bunyoni, amabanga yose azoca ajya hanze, maze umugambwe ugaca usambuka, bakaca bakurwa ku butegetsi. Ibintu birabandanya kuba bibi cane ku muryango wa Generali Evariste Ndayishimiye. Yatanguye ibintu abona ko byoroshe, ariko kugeza uyu munota arikumva yasubiza ibintu nyuma akabura ahabihera. Hamwe n'abandi babona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari uguhenda abanyagihugu, kuko ukurikije uko ibintu bimeze muri no minsi ndetse no mu minsi yabanje, usanga Evariste Ndayishimiye nawe ari mu bisuma bizingamitse ubutunzi bw'igihugu cacu c'u Burundi.
turabandanya kubatohoreza amakuru yerekeye uko biriko biragenda ndetse n'ico Evariste Ndayishimiye ariko arabikoraho ndetse n'ibiriko birabera mu iperereza ry'igihugu cyacu c'u Burundi. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri s'abonner kugira ngo ukoreshejeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.